nari nababwiye yuko mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umutumire muramubona turi kumwe n'umumama n'umwanditsi w'indirimbo zitari zike mwakunze haraciye imyaka itari mike yitwa Ansila niwe turi kumwe reka tumwakire. Murakoze cyane mbere ya byose ndabaramukije amahoro y'Imana ganze imitima yacu twese. Ndashima Imana ko nagarutse kuri televiziyo Litage ni imwe mu mateleviziyo yatugiriye neza kandi yadufashije haba mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Imana ibahezagire. Amen. Natwe turaryohewe kuba tukwakiriye hano. Murakoze cyane. Yego. Ndabona wazanye n'igitara ndashaka uturimbire kuri kamwe mu turimbo twawe twakunzwe cyane. Okay. Nitubira ahubwo. Murakoze. Nitubire benshi bamenye mugabo ndaziko bise n'utundi twinshi tuza kuronka kanya go kutumva. Okay. Bene data bakozi b'Imana nimuze twiyeze kandi twitunganye kuko igihe kiratwegereje cyo guhabwa ibyasezeranywe. Nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Yesu umwami azotwicarika ati nimwicare kandi muruhuke nimuzongera kubabara ukundi ibibazo birarangiye. Nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Nawe nshuti yanje umva uremerewe nagira ngo ndakubwire umwami Yesu arakuzi azogutabara nkuko yanabaye. Komera nshuti komera. Nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Oh my God. Wow, wow. Mwambwiye tubiri? Tubiri. Canke dushaka n'akandi. Okay. Hari kandi abantu bakunze kavuga ngo izaduhemba. Nako kadushirireko. Ngorane. Shuti yanje dukorera Imana izaduhemba nitutagwa isari bene data izaduhemba iyo Mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana nukuri izaduhemba muririmbyi komeza uririmbe muvuga butumwa komeza ubuvuge nitwabikora mukuri bene data
izaduhemba iyo mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana nukuri izaduhemba imana yacu izahamagara abazababa nditswe mu gitabo iti ngwino mwakamrika mbagiza izaduhemba imana yacu iyo izahamagara abazababa nditswe mu gitabo iti ngwino mwambarika mbagiza izaduhemba iyo mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana nukuri izaduhemba Haleluya. Amen. Kubona umumama aririmba neza avuza yivugiriza si ibintu bimenyerewe gushika tumenye Madame Ansila ninde? Madame Ansila nitwa uko nyene Ndayishimiye Ansila Bella. Ndi umwana agira kabiri. Bamwe bakunda kuvuga ngo ni imvukira y'Ubujumbura. Navukiye hano ariko sinagiriwe amahirwe yo gukura mbona abavyeyi bose. Abavyeyi bagiye ndi muto cane, hama ngirirwa n'ubundi buntu bugeretse ku bundi bwo gukurira mu nzu y'Imana. Ego ivyo vyaramfashije kuko ntivyari vyoroshe kuba nobaho ubuzima butarimwe abavyeyi cyane ko bagihari bwari ubuzima busa nkaho ari bwiza cyane. Mu gisagara ca Bujumbura umwana akura aja kwishura anywa amata hari inka mu rugo. Ari Bujumbura twari tumenyereye ko inka ziba ruguru, mugatwe twari tuzifise Bujumbura. Urumva ko ubuzima bwari bumeze neza, ariko kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kubakunda Imana byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Imana yabonye ko kuba imfuvyi ari byo vyiza kurusha, nubwo kuri jewe nabona kumenga ntivyoroshe, ariko nagiye mbona Imana nkuko yabivuze ngo ni se w'imfuvyi akongera akaba umugabo w'abapfakazi. Ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru rikurikirana kugeraho irishikije kuko icyo yasezeranye irakishitsa. Uno musi ndakubwiye ko atabavyeyi mfise ntavyo wokwemera kuko Imana yarangiriye neza. Ndayishimira yarangiriye neza, ariko kugira ngo nshike muri ibi vyiza hari handi hantu nabanje gucishwa, ari naho havuye izi ndirimbo zose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu umuntu aririmbye abasenze kabiri. Nagiriye ubuntu rero bwo gusenga kabiri mu kubwira Imana ivyo numva nifuza biciye mu kuririmba. Tubwire nyene ukuntu watanguye kuririmba, nivyo turamenye une partie de ton histoire. Mugabo byagenze gute kugira ngo wisange muri iki gikorwa naco cyo kuririmba? Bon, kugira nisange muri iki gikorwa cyo kuririmba nta ruhara nabigizemwo kuko no mu iyerekwa ryanje sinarinzi ko jewe nogera muri urugezo rwo kuririmba gutya ndirimba. Nubwo buzima ndababwiye nari ndimwo ntivyari kunyemerera no kuvyiyumvira, ariko kubera Imana ikuremye iragutegurira uko uzogenda ubaho n'ivyo uzokora. Ndashima Imana rero ukuntu vyatanguye. Numva yuko ndirimvye nkasenga mu ndirimbo nkumva ko ari Imana iza kunyumva cyane. Viziyo yanje ntago yari yo kuvuga ngo
izi ndirimbo ndiko ndakora nzozisohora abandi bazumve. Oya, numva yuko ari sengesho nshaka kubwira Imana, kubera nasomye ijambo rivuga ngo iyo umuntu aririmbye abasenze kabiri, reka noneho ndayibwire 2 fois iraza kumva yuko Imana izoduhemba. Yavyumvise, kumva yuko wewe urushuremerewe Imana izokugirira neza, nkumva Imana iraza kuvyumva cyane. Ariko kubera Imana yari ifise umugambi wo kugira ngo ubu butumwa canke iyi message igere kuri benshi, yaranciriye inzira nisanga nazisohoye ataruhara na rumwe ndabifise ko, kuko ubuzima nari ndimwo bwari ubuzima bwo kurondera ibiharage, ntibwari ubuzima bwo kuja kuri hamahera muri studio. Mugabo umunsi umwe nisanga ndi imbere y'ishengero rinini ndiko ndaririmba, mfise gitari kunyene, haboneka umuntu Imana iramukoresha, aravuga ati izi ndirimbo ntizogarukira kuri twebwe gusa, reka tugufashe ukuntu zija hanze. Nuko nasohoye indirimbo, ca ndasohora ngirirwa amahirwe, abantu barazikunda kandi zirafasha imitima y'abantu, kuko burya hari igihe abantu bashobora gukunda indirimbo kubera umurya, kubera ubuziririmbye ukuntu asa n'ukuntu ameze, ariko ataco ziriko zirakora mu mitima y'abantu. Ndashima Imana rero ko uyu munsi nanje mfise iminyago yica Imana yankoresheje, hakabaho imitima umwe canke ibiri ishobora gushima Imana kavuga ati jewe narakiriye agakiza kubwiza indirimbo, je nari ndushe, nari ndemerewe, nari ngiye kwiyahura. Ndibwa ko ari umuntu yigeze kumpamagara w'umupapa arambwira ati nari ngiye kwiyahura ngeze ku ruzi neza ngo nite mu ruzi, ndi mwishamba. Urabizi ko ari abantu hageze igihe baja kuba mwishamba kubw'impamvu kanaka. Ati numva iyo ndirimbo kuri radio Vyizigiro, ndare mu mutima numva kweri ko Imana inzi kandi nkunda, ivyo kwiyahura birahera. Ico kintu cararyoheye umutima wanje, namandonka ama message menshi. Rero ndashima Imana ko ico kintu yagikoze, ndashima Imana ko message Imana yancishijemo yagize icifasha mu mitima y'abantu. Harya izi ndirimbo zamenyekanye cyane, turashaka kumenya mbega wazanditse ryari? Quelle histoire derrière? Bon, nazanditse kera ndazibika, nkaza ndaziririmbira mu nzu n'abana tuvukana, kubera hari igihe twabura ivyo turya, tukaba twaronse ubugari, twabuze imboga, tukabukoza amazi ashusha arimwo umunyu, ariko nkababwira nimwe ni mureme gusa, hari umunsi tuzorya inyama. Ndazikora ndazibika, ariko nkumva ni zacu gusa. Mugabo umunsi umwaka zitangura gusohoka zikaja hanze n'abandi bakazumviriza, hari mu mwaka wa 2008 2008. Zatangura gusohoka zijya ku maradiyo, nja muri studio ndazisohora, kugera kuri no saha. Ndashima Imana ko ari indirimbo umuntu wese ayiririmbye yumva ko hari ikintu gihindutse mu mutima wiwe. Amen. Abantu bamenye cyane izo zibiri, mbega ufise zibiri gusa canke hari n'izindi? Oya, harimo nyinshi, harimwo twihangane, hariho ni mureme, hariho igorogota n'umusozi umwe, harimwo ivuga ubatswe n'amabuye, igiciro kinini, rimwe ni yasipi, irindi ni safiro, hariho ni siwezi bila wewe Bwana, ni wewe gusa wadutabara. Nukurikirane rw'indirimbo zishika 10 nyinshi cyane. Finally ufise rero album ya mbere? Oya, maze gusora album 3. Okay. Album ya mbere yitwa gute? Album ya mbere yitwa irimo indirimbo 10, yitwa Twihangane. Album ya kabiri irimo indirimbo 10 nyene, yitwa Mpore. Album ya gatatu irimo indirimbo 10 nyene, yitwa Ndakugomba Mukiza. Ego. Indirimbo 30 umaze kugira gushika muri kino gihe. Ego. Hanyuma haraciye imyaka, umuntu aciye kuri YouTube channel yawe arabona ko ibijanye na activité musicale haciye igihe utari kurabikora. Ubu tubwira igituma? Ego, ivyo muri izo album uko ari 3, ya gatatu niyo nakoze maze kubaka urugo, ariko izo zibiri zose nazikoze nkiri single n'umukobwa, kandi iyo umuntu ari umukobwa
aba yidegemvya abakora ibintu byose bimworoheye. Hama maze kuba ku rugo hacajamwo n'abana, hagiyemwo n'abana rero uravyumva ubanza kwanza ukicara ukonsa ukarera umwana agakura akagira igihe cyo kuja ku ishuri nawe ukabona gufata ibikorwa vyawe. Mu gihe rero atanguye kuja ku ishuri uwundi nawe barabonetse urumva cambanza kwicara rero ndashira ibirenge hasi mbanze ndere abana ndabiteho cyane nk'umumama yakuze atabavyeyi afise ndazi agaciro k'umuvyeyi. Cambanza rero kwiyokipa n'urugo ariko sinicara ngo ndamarare ngira ngo ugeze kuri YouTube urabona ko ibikorwa nabibandanije nubwo ntashira ko indirimbo. Ndazi ko mu gihugu cacu ari abantu barushe kandi baremerewe bashaka ubutabazi mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Ndumwe rero mu bantu numva nsunikiwe ku partage n'abandi nimba hari ijana ndamurushije nkumva ko iryo jana tworisangira. Numva rero nobanza kwanza kwiyokipa navyo nkaraba abamama bashobora kuba baravyaye bakaca bapfakara ugasanga uwo mwana ntafise ukuntu abaho nkaca niyokipa n'uwo mwana canke umuntu akaba yaragwaye akaja mu bitaro akabona umuntu amuraba niyokipa n'uwo muntu duke mfise nkumva ko twadusangira nawe. C'est trop inspirant. None ico gikorwa cyo gufasha ugikora kubera ugitahura gute? Ico gikorwa cyo gufasha ndagitahura yuko babiri barutumwe. Kubera ubuzima nakuriyemwo bwo kuba ivyo ndiko ndacamo byose nivyo ndiko ndahura navyo vyose mu kintu cagiye kimbabaza nuko nta muntu nabonye hafi yanje. Pa kuvuga ngo abe hafi yanje ankemurira ibibazo oya, ahubwo abe hafi yanje anyumvirize. Ndose umuntu nugurukira nkamubwira ikimbakiye canke ikimbabaje ni kimwe mu bituma umuntu aruhuka anatanda yuko ca kibazo kiva mu nzira kukivuga ni imwe mu mpamvu ituma akira. Ico rero naragitahuye nkabona rero muri ubu buzima iyo hari ukuntu turaba kubiboneka ukavuga uti urya muntu vraiment n'ikiganza ciwe ntaco yoma, ariko urya muntu habonye yuko ati uyu muntu rero ntoshobora gukora ku maboko ngo ndamuramutse noneho aranyegereye. Ivyo vyonyene nivuga butumwa bituma mpaguruka mvuga nti uyu muntu rero abantu benshi babona kumenga ntiyokwegerwa rero ni wo kwegerwa nkamwegera tukaganira. Nimba narifise ibiro 3 mu nzu vy'ibiharage nkakura mu kilo kimwe nkakimuha nkamwegera mfise cakiro. Aho rero biranyorohera kumubwira Yesu akavyumva kandi akabitahura. Naho rero navyigiye naho nabonye ko hariho inyungu nyinshi yo kwegera abo bantu surtout nk'abapfakazi imfuvyi. Hari n'igihe umuntu aba imfuvyi kandi abavyeyi biwe bariho, uyo muntu akagenda nico gikomere cyo mu mutima kandi uwo muntu ntihakagira umubona n'umwana w'umukobwa nta mavuta yo kwisigaro nk'abakobwa bakenera utuntu twinshi ariko akumva ashaka umuntu yobwira nubwo atoronka ayo mavuta ariko akumva ashaka umuntu yobwira. Ni muri yo sanse rero kubera ari ubuzima nabayemwo Imana yashizemo uwo mutima wo guhaguruka no kwegera bene abo bantu. Imbere yuko turangiza hari aba jeune fille bari muri iki gikorwa nawe urimo cyo gukora Imana biciye mu ndirimbo. Ndashaka kugira akajambo ubashikiriza. Aba jeune fille ikintu nababwira ca mbere mu gusenga kuko igeragezwa rya mbere nabonye muri iki gikorwa dukora burya abahungu ntibageragezwa nk'abakobwa. Kandi igikorwa dukora kiraryoheye amaso kiraryoheye amatwi umva ba wambaye neza hamukuri kutanga n'ikintu ciza amageragezo caba menshi barapreciate igikorwa uri kurakora ariko satana kacaca muri ca gikorwa nyene ukora intambara zikabanyisha. No kuvuga ngo habaho ikintu ca mbere gukunda Imana no gusenga. Ikigira kabiri kwirinda ibihenda amaso ni byinshi kuko hari umuntu ashobora kuza ari umupapa canke ari umusore akaza ni mu nzira ikwereka ko ashaka kugushigikira muri ca gikorwa urimo
kumbe afise indi objectif mbi yo kugukura muri wa murongo. Nukuvuga utabaye maso ngo usenge kandi wirinde uyaragutwara, kuko ucuvuga uti uyu muntu none ko ashaka kushigikira indirimbo muri studio zirazimvye, je ntakazi mfise, aremeye kundihira indirimbo zibiri, ariko aramfasha ikorwa c'Imana kiko kigenda neza, akaza aciye muri ya nzira azi ko ashobora kugufata neza kandi akagutwara mu bintu bibi, ukisiro truva wamaze kubijamo utazi n'ukuntu wabigiyemo. Rero bisaba kuba maso no kwirinda no gusenga cyane, kuko iyo umuntu asenga nta kintu na kimwe gishobora kumubako Imana itamugira inama cyangwa itamwibiye akabanga. Bisaba rero surtout abana b'abakobwa gusenga cyane no kwirinda. Hama ikindi arico gitwaye abaririmbyi benshi muri rusangi baba bakobwa b'abasore, amafaranga. Twe mu gihe cy'iwacu barashobora kugutumako, umupasiteri akagutumako, agashobora kuba afise igikorane, ukumva kumenga ntiwoshobora kugenda ataguhaye amafaranga. Kandi muri ico gihe ukaba uyakeneye, na cyane cyane nk'ubuzima je nari ndimwo, nari ndayakeneye gose. Kurumva kuja kuririmba uzi kutafunguye, hari n'igihe nagenda n'amaguru nkarindira abakristo bose bagataha, nkaca nja kwibisi. Ico gihe nabananose ya bisi canke nkataha n'amaguru. Ndibuka ko hari umunsi nigeze kuva muri Gerzo des Ames n'amaguru kugera mu Kanyosha. Kandi aho nayimeje kuririmba bakomye amashi, twahuriye ni muri ivyo mu Rwanda yitwa Gerardine. Indirimbo ari indirimbo dushusha abantu we aririmbye baratanga amafaranga, mugaje Imana irabugara, nta rumwe yasanze je n'igihumbi imbere, nta na yabisi mfise. Candicara ndarinde cyane aba bakristo bahezagiwe gutya, nibanca ko n'amaguru ariyumvira gute, candicara ati mbe kudataha hariho ndindiriye. Ndarindira bose barataha didi moya paka mu Kanyosha, ariko mu nyuma narabonye Imana impemba, kubera ko nayikoreye mu bwizigirwa. Rero abarinzi benshi bashira imbere amafaranga. Kujya gusaba amafaranga ushobora kutasaba ukaja gukora ukaronka yarenza yo wewe wari gusaba, kuko usavye uba wirimise, agahembo ba wakaronse bawaje kukigenera wewe wenyene. Muga itwararika ivy'ubwami bw'Imana nawe izitwararika ivy'iwawe. So ntarandiriye mu majambo menshi, muri rusange abaririmbyi nico no bahanura. Hama n'ikindi tugashigikirana, abaririmbyi b'abarundi n'ukuri ntidukundana. Numvise ko ari umuririmbyi karatera imbere, ngerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ndamwicarike, nkarondera ibi byo kumuremenaniriza canke nkamugwanya. Nico gihumbi mfise sinje kumushigikira, yaza kuvuga ati ansira we ko wagiriwe amahigwe ukaba indirimbo zawe zanamenyekanye watanguye kera, je ni ungihaguruka mfasha dukorane n'akaririmbo kamwe umpe korabo, ngoya ngo ntivyokunda. Ico kintu vraiment baririmbyi b'abarundi nukuri twikebuke. Je nagiye ibihugu vyinshi ngiye kuririmba, aho za Tanzania za Kenya, usanga umuririmbyi agezweho ujya ari mu rwego rwo hejuru, abaririmbyi bato bose abakoresha indirimbo bagakorana indirimbo kugira abazamure, abaduze nabo bamenyekane. Ariko hani wacu wapi usanga nuwo Imana yagiriye neza ikamuduza bariko baramurondeza, bamuroze bamugize iki. Tukorere hamwe mu bumwe, ibintu byinshi birakoreka. Ego abantu bariko barakurikirana ikiganiro, ndashaka ubifurize Noel nziza, umwaka mwiza. Tumenye cyane. Abakunzi ba televiziyo Heritage, mfashe kano kanya ndabashimira kandi nongera ndabifuriza Noel nziza n'umwaka musha muhire wa 2025. Imana izobahezagire ku rugezo rurengeye ivyumviro vy'iwanyu, kandi Imana yo mwijuru izohaze kwifuza kwanyu cyane cyane, mugakiza mukomere cyane, kuko ivyo mwisi turashobora kuvyunguka bikaba vyinshi, ariko duhomvye ubugingo bikaba imfabusa. Imana iduhana umugisha. Amen. Murakoze. Ndiga nkubunya hari umuntu ahezagirwa n'indirimbo zawe yifuza kuzumviriza, yozironka gute, yozisanga he? Canke wifuza kuza muri evenement uri gukora nakuronka gute? Sindi muri babaririmbyi batitaba abantu. Jewe umpamagaye ukuri kose icuri cyose ndakwitaba, kuko narasobanukiwe neza yuko
buryo ushobora gukengera ushobora kuviramwo umugisha udasanzwe. Rero abakenera indirimbo zanje kuri YouTube ziriko, ushobora gushika kuri YouTube ukandika Ndayishimiye Ansira Bella, urabona YouTube channel yanje na nimero de telefone kubaza kuyikenera, ndaza kuyibaha, baraza kuyicishaho, muraza kuyitanga nta kibazo. Hama cyane cyane no kudushigikira mu masengesho, abariko baratwumviriza, ico tubasaba cyane sa amafaranga, tubasaba amasengesho, ko amasengesho atuzanira amafaranga. Nimba uyu munsi tugikora ibintu mukumva ko biryoshe n'amasengesho yanyu, natwe tugasenga, nta handi biva, suko tukora ibirenze by'abandi, ariko n'amasengesho n'ubuntu bw'Imana. Murakoze guca muri kino kiganiro. Murakoze cyane namwe kutwiyumvira ko mukadutumira. Murakoze. Merci. Reka dusezereye Madame Ansila, dusigamo akaririmbo kiwe bien sûr, hanyuma ndaza kugaruka mu kanya ndangiza ikiganiro.